Disia n'umugenzi like naramuhanura turakunda guciringana hajya boro akorera ego cyo nta mwana mfise ndakunda bana ugasanga message yikwandikiye morning bebe donc soki hano heza bro nimana ifashije guys abantu bava ruguru bo muratuvuga nabi twege ngo abanyabujumbura naco bimarira sawa twege harigiye usanga Disia iwabo ruguru yitwa Nahimana Yvette koresha umwanya si aturuka he imwaro abashuga mami apana ibi sizo faking life aba diaspora mubahwe mani bampezagirire Ibari umunezero udasanzwe, ibari umunezero ukomeye cyane gusubira kandi gukorana namwe, gusubira kandi guhura namwe. Imana iba yaduhezagije ubundi munsi mwiza kugira ngo dushobore kubashikiriza ibintu byiza cyane. Nivyo bindi nyene mitwama tubasaba gukora subscribe muri benshi, gutora link yacu ukayisangiza urundi kugira ngo ibintu bibandanye bimera neza. Reka rero ndabaramutse mu mahoro y'Imana abane namwe mwese muri ko muradukurikirana kuri Roxy TV. Uyu muri ko murumva irijwi ni Lorshine, uyo nawe ari imbere yanyu ndibaza ko benshi mu muzi ko utamuzi ndibaza yuko muza kumumenya ku mwanya tuza kumarana mu nkundire. Rero ndamwakire uno musi natewe iteka ryo guhura nawe kandi kugira ngo dushore kuvugana ku bintu ibi nabiriya mu nkundire. Rero ndamuhe ikaze kuri Roxy TV. Karibu sana. Safi sana mahoro Imana bane nawe. Ni bon. Safi sana kwe. Ndashima ndashima ya ndashima Imana. Dani jewe nawe dufise hafi nk'imyaka 5 gusa tuzinanye ingahe gabaje sinzi oya byumvira imyaka ingahe bo si myinshi si mike ariko kuri kose mu gitanira shika yana ibiri ndibuka ibiri aranyihakanye ibiri ego nta kibazo naho yo bari umwe je nta kibazo. Umunsi wa nyuma je heruka kumbona nari ingana gute niko gusa sinzi ko mumubona baranzi ego bo Imana ibirimwo warashi je ndagweruka ko gusaba abakobwa baratipuka kabisa baratipuka nkirengarenga ego kweri abahungu nabo twebwe muguma handi nye urazire kiro ashatse kuvuga jewe narongerekeje honyene je nawe duheruka guhura ari wari usumbya ibintu byinshi amahera ubustar ariko umenga sigenda gusumbya bro none kumenga sigenda icamamaye sinzi ni sawa wewe uko ubibona nimba usumbya amahera ariko jewe apara amahera gusa shirako nibindi ndibiki byose n'ubwamamare na fresher of course nawe ndumukobwa none bantu banje none mundabire yavuze ngo muramuzi baranzi je ndicamamare jewe ewa je kwanza bambonye neza wewe nanga simba no mu Burundi je ndi mu diaspora y'inyegeje seriously yego amahera wasi arasese oya je sinaje kwamamaza amahera ngafise kwa yuko se ndabishima donc basi navuga ndabikurekeye basuransumbye ubwamamare nabugufa aransumbya nabimwaciye rero ikiganiro cyacu nyezina fasha undamukirize abo bantu bari ko baradukurikirana iyo ndabaramukije mwese aho muri mu mahanga abari mu bihugu bitandukanye gose ni Petit Dani shakanyite umwana Dani it's Daniel umwana yitonda nk'ubwanwa bwa Yesu umwana yitonda nk'ubwanwa bwa Yesu ubwanwa bwa Yesu buritonda no Yesu aratekereje Yesu n'umuguruguru kandi ugamugiye ari mu bogare nani no mvuze Yesu inde ndazi hapana wetu Yesu data wa twese wo mwijuru uga mutipe ari mu bogare nimba uga batwereka ama video atari yo
wabadukoreye amakosa. oya vraiment ivyo bintu utanguye vraiment ibintu vy'Imana ni vy'Imana nimba ubona ko wewe nimba wizera nimba ujya wabonye niwe Bavuga ko Yesu yari umugenzi w'abaji. nta muntu afite ububasha bwo kubona Imana ivyo rero vy'Imana ni vy'Imana tubeke Imana mbazi ivy'ibindi vy'Imana bireke Imana usanga kurakura n'amakosa iki cyawe kuragikura utabizi kazi ka ariko tugarutse gato ku bijyanye n'ubu diaspora ijambo diaspora urishize mu kirundi rivugwa gute wowe uryumva gute oyaye urega ari ibintu nyene usanga biri mu kindi kirimi diaspora biri mu gifaransa ushize mu kirundi kugira kuntu usanga nk'ubu ugiye ahantu hakubya Dani dukora ikiganiro ntuze gushiramo icongereza canke igifaransa ibintu byose tuza kuvuga uvuge mu kirundi umudiaspora wiyisa ati genda umudiaspora cha wiyita sewe sinzi ko mu nkunde nkakivuga nkuko abandi bakivuga kandi cyo nkuko mu gitahura borje nzibavuga mu kirundi ngo sugar mami nibyo sugar mami diaspora bisigura sugar mami mu kirundi meze sina diaspora none na sugar daddy nayo cyane sugar mami sugar daddy ikibazo cyagenda gutsinda mwavyumvise sinzi umudiaspora Petit Dani yasigara umudiaspora Petit Dani asigara umudiaspora je ndi umudiaspora mu mutima mu mutima cause ndumwe mu bantu biha amahoro kandi mbaho ntafise stress cyo kintu nawo ndagikwigishije umuntu wese mu gihe azoba yiha amahoro donc nta stress azi ko ubuzima iyi si azi ko amazuru ega amazuru ntaraba hejuru amazuru araba hasi ndetse icyo kintu bivana n'izuba umuntu wese nimba yatahuye ikintu nashatse kuvuga izuru riraba hasi yo mu gihe uzi yuko bitaraba hejuru mva twese tuzoja hasi izuru rya director nko riraba hejuru none riraba hejuru turiko turamenya byinshi ku bijyanye n'ijambo diaspora ubu Dani hamwe avuze ati arabyutse mu gatondo hajyanye n'ukivyuka umuntu aciye agushira kimbugita Dani ubu nyene ufise abana bangahe nturinde kwiyumvira wese matu n'ingongana n'ingoga ni sha timu ya football oya ega ya basket ega je sindi umushurashutse kandi je sindi umuguruguru wapi from ego cye nta mwana mfise nta mwana ufise no Dani uramihakanye urabihakanye je sino kwihakana vraiment icyo kintu ko ni ikintu cy'ikintu cyicaca cyane ubona nkotse cye nta mwana mfise nta mwana ufise unubona ko utakomeye ndacatekereje kwanza urakomeye kwe uripimisha usanga urakomeye jewe of course cyamagara yanje ameze neza ndakomeye fresh umusore udafise umwana none ubu bro genda kwireka ikibazo umviriza none ibintu by'ubustare nivyo niko ndavuga birabahenda donc ubustare uko buje kose ugaca bugutwara uko bitari uko ubuzima bwawe butari ngo niwice brand abakana ngo wice brand ngo brand kuba brand man ubustare si ubuguruguru ubustare ndabubwira ushaka kuba umustar ushaka kuba umustar ubustare bukakujana nkuko utari usanga iba abantu ugasanga bamwe barazimye faking a life uko utari man si vyiza je rero nta mwana mfise ego kandi kuba nafise umwana kuno mwanya guys ni icyaha burya umuntu oya si ubugabo mu busanzwe umuntu wese azi ko akora ikintu yiyumviriye oyaye kuvyara si kwiyumvira urumva jewe icyo nzi cyo nuko cyane abagabo umugabo yemera kwiza imyaka 18 afise umwana donc basi je siniyemera
we ntiwiyemera Sawa, numva sawa. wo kwiyemera gute sawa ico kandi caheze sawa Jesse Aho- niyemera umuntu wese azi ko yavyaranye na Dani nimba jewe niyemera nkaba ubwo bwiyemezi bwanje mukabonera mu bana ebana muragowe umuntu wese azi ko yavyaranye na Dani aze tumuhe ubufasha yandike muri commentaire abwo shinga association je ndiko ndafasha abakenyezi usanga abastare barakanya abana babo cyane ku bastare Jesse nobikora man jewe ndatekereje Dani nkavyoronka umudemo ambwiye ati je navyaranye na Dani yaranyihakanye kuri mikoro uzocuza uncamanda ushaka uzocuza uncamanda ushaka je nzoguwa sawa iryo shirahamwe narishinze Dani umwana Dani niwe mustare wa mbere muri kino gihugu cyacu afise show nyinshi zirenze kandi ni gake Dani ashobora kumara ukwezi kose ataweretse muri show ariko gushika kano kanya Dani yovuga yuko kuri kugeza ubu afise show zishika nka zinga izo wibuka n'ingoga na n'ingoga izo nibuka uvuga ati izi show ndazibuka ni nyinshi pe ariko wowe uzizinga wibuka zinga bo ico kintu urabona mu buzima iyi si tubayemo confiance ni ya mbere confiance urabona exemple ushobora kuba uri umuyede canke gasanga ukora mu bandi banyene basanga bakora ubuzi bwabo iyo witahuye ukazi ivyo urimo bo nta kidakunda kirateba ariko kigakunda fin de fait sinavuze yuko peut-être mvuze ati ku kiyede ko hari abakozi benshi usanga kandi babizi ariko asanga ko kwicisha bugufi shaka kibano kiza n'abantu umuntu ari umuntu ashaka kubona gusa akakuraba kuno utekereje kuno umeze uyaga donc akwiyumvamo akakwiyumvamo akumva ibyo afise byose yanabiguha bivanye na kwa kunda kubonye rero novuga yuko jewe ndizegwa jewe ndakunda ego izo za concert abashugamami bakwiye donc abashugamami bana isi hapo ntubavuge nabi kuko ngaha ntarinze kuvuga ari abaririmbyi benshi babayeho kuyashugamami turesinga vya industry vya music hari abaririmbyi benshi ngaha babayeho ebana bure kwa bure kuko ebana jewe kandi je ndabitahura kuko mu Burundi bo abarundi je sinzi ukuntu bivuga we hange ko abarundi sawa ni beza kandi ebana dufise abana beza mu Burundi ariko nta noti mugira abana nta noti mugira uvuze utudada abana donc abadada ariko yo terme ni mugabo abahungu mbora abadada ibiki n'abadada kubita abana ntujye umukobwa arenganya ngo ujya mwana sindaheza je nashaka kuba mbandi mu Burundi nzatotoze ebana je guys je na mwanya mwinshi muranta mu kuyaga n'umukobwa wo mu Burundi ndabisubi nta mwanya mwinshi je muranta ngo nje kuri call y'umukobwa wo mu Burundi nzi ko tuva hamwe comme ça sawa ndavuga ati tuko jirani gasanga je nibereye mu kinama ndareretse akaguru kandi ngo ndiko ndatumwanya ndiko ndatereta nkarira ku mukobwa wo mu Kamenge Kamenge n'amahera mu Kamenge rero abakobwa bafite amahera bari oya ariko kaltisho je nta mukobwa je basi nta mukobwa wase mu Kamenge nta mukobwa wo mu Kamenge nigeze guhura nawe wasorora inzoga ya 300,000 barakwica oya that is true nta mukobwa wo mu Kamenge nawe ngira ngo mabyumvise ntubona no hama tuvuze ati turicaye turasangiye yikura inzoga ya 300,000 akakugurira tureke kukungurira
ukabona kumwe nyene mwishimanye mucirinze avuga ati ebana kwa naryohewe ngo ndi kumwe na muntu kanaka donc basi umunsi ubwiwe basi yaryohe basi ko turaciringa avuga ati serve raba inzoga izivye ngani yahe bakaja bayizana ugavuga ati mudadariyemera wapi umuntu wese arota icyo ababaye Mungu wangu. Ndio maana sasa Jesse thinking alive. Abakobwa bo mu Kamenge ni beza ariko baratubabarira kuri Petit Dani. No, navuze je vraiment that is true. Kila muntu wese aba afise ishingiro giwe. Ese nabatutse. Navuze ati je kuvaho ndahura n'umukobwa wo mu Kamenge. Je nta Siba ngo vuga wabivuge mu ijambo rimwe na mukobwa wo mu Kamenge arakugurira inzoga zizimba. Nibikura ngira ngo. Sinzi none tubifate gute. Ariko uretse ko mugadani nawe naye kweli wapi. Bo karagaciyemwo abumvise bo to tuvuga ati mu diaspora. Ebana umu diaspora reka ndamuvuge ahari hose vraiment yubahwe tekana respect urayifite mu Burundi gukomerwa amashi kuko abahungu benshi ngaha batunzwe n'abakobwa baba diaspora bagowe umubonye ku ifoto umubonye kuri video ariko ega ntakibera ubuse nga n'Imana yabonye atereka rabe ndungika abantu bazi nikwime byose bamwe bagowe bashikirwe urumva nanje sinikuramo guys jewe ndumwe mu batipe ndyama amajoro je mwijoro singyama niyo usiku oya je singyama koma kubera ndoshaka bana none nakubwiye ati je note umwanya ndiko ndabembereza ndarira bebe bebe ni wowe gusa kandi mu gitondo ko mzinduka mu nda numva ari vide Mungu so kuja kurondera gadana ariko abakobwa mugatwara ngo tugafashanya tubaronderere kwe umviriza sinavuze yuko ngo sindondera sivyo ko ushaka kuba ukora akazi kiwawe mu buzima busanzwe ukaba ufise n'umuntu wasi ubuze ati ndabuze kibazo nkakitura umuntu kanaka sanga mu Burundi uritura umuntu bibana ndashaka dolari zingahe ndabukuntu no turaba dukora imigambi kuko jewe mu diaspora wari wese azi yuko nta kumwanya cyo simba ndiko ndafisina ndamuganisha ndi romantique ukuntu miye iyo makuru narayumvise urumva baba koga mu Kenya bangu bari romantique Dani ari ku isoko oya je sindi ku isoko ari ku isoko apana mu Burundi abakobwa bo mu Kamenge mutubabarire gato akaboro kari kaguye harimo uburemere udukelke chose ndagwaye ndagakuremetse ko je nakubwuga shire kumeza hasi basi tukagufatire hanze oya ndegano nakibagira harimo utuboro mugura afise confidence nta kwizera je kibazo mfise kuri Dani cyambere kwanza wambaye kepi ya bien sana merci ariko iyo kepi umengira janye nako gakoti ko nanje kuya hantu hamwe nanje ndo bien sasa tunaniona kabisa ila ushaza kuona kawe upe canke na uri muri babandi bako bisigaye amavuta oya vraiment just je amavuta nisiga yagwa 100,000 100,000 yonyene 100,000 uyakoresha igihe kingana gute umwanya mbo ikintu kigura kugira ugikoresha oya like kwezi nsomene desomene bisu ikoresha amavuta ya ndashaka kuraba bo ko hajya agomba hagera hagati nkaraba mvuga ati ndabuguye ko kandi naca ndepoza yene kugira ngo iminsi ihere ego ibisanzwe bisanzwe ikintu Dani atakwa mahera menshi mu bijanye n'umubiri wavuga ati jewe naho mfuma nemera nkarara ubusa ariko ico kintu ndakibonye nka kigo ikiroye nuvuga ati shaka ikintu je kirantwara amahera
hari ibirato impuzu amavuta amahereni amashanete like ikintu kimuvuga ati cege ikintu ndagikunda cyane bo jewe nditaho cyane umubiri wanje umubiri abantu bari wanje romantike bitaho umubiri kugira bajya amahera y'abadada nyene oyaha icyo kinise kuko umugisubiza abadada reka twe dukunda abantu nyine batesa basa neza murabona icyo novuga kuri icyo kintu umuntu wese akaranyumviritse ushaka ukene gute yiteho kwanza wowe witeho umubiri wawe je ndakunda gutembera n'abantu bansumbya minds ubwenge iki je nta muntu muri generation yiwanje ngo jewe nawe uba umpamagara iki atakintu kizimana gukura ko ngo je ndagute ku mwana so uzo kwiteho umuhungu wari wese umujene afise ubwenge kandi yitawe azi ko ejo cyagiye ashaka gushika ahantu ambara neza witeho hama nawe ata amafaranga ufise bro watoto wako ari abana bamwe bishimira wowe nyene gusa aguhamagare ati nsohokane nawe babonye ati ndi kumwe na Petit Dani ndi kumwe na naka yambara bien yamfashe usanga afise nk'urugabo rumuta kwa mahera ariko usanga urugabo durirezilezi avuga ati je amahera na kwezi je ntora muri bank amahera ngana ukunoko usanga aravuga ati sije mbona umusi ushike gusa sohoke na kanaka babone ko ninjiye muri night club na kanaka mugabo nashaka kuba proud asohokane na wao ndamutama amahera oya bajya n'abatama n'abashuga daddy nyene mugani baba bari proud usanga kenshi abashuga daddy nta mwanya bafise bo guha kuganiriza umukunzi wiwe nkajewe oya wawe twumvise ko waremewe mwijoro kutaryama uvugisha itotozi nuko Imana je biranshikira kusanga naraye kuri call ijoro ryose nanasinziriye telefone nayiryamye ko kubera nagiriwe ko urumva bikuvugana n'umwana canke abana nzi yuko kandi wowe uri umuntu kandi utahura kandi genda bose bwatsi abaravuga ati ngo diaspora iki turababesha genda nakubwira nkanaguhanura birashukuganura umuntu we nkanaguhanura ati raba uri mu gihugu utari ci wawe komsa ushike urabe ni washika mu Burundi uturabe ikintu uzo kwimarira donc kumva nyene oh my god akakana ayo ni miliyoni mice kugira ngo bakuremwe inoti za mugada ni mu murakuri cha gasanga jewe navyuse sizere nakazi hajya bararemerewe bafise akazi kenshi cyane gose basanga we yabyukiye ku kazi yo uracaryamye mwavanye kuri call nka mini ewana gasanga message yikwandikiye morning bebe yaretse kwanza no koza ivyombo kubera iki avuga ati umuntu anyandikiye ziranyoza umutima ebana umva basi abone yuko muri kumwe muri no misi Dani hari abahungu usanga mu buzima bwabo badasohoka baguma mu nzu nkuko bivuze we mwijoro bobo no ku murango babajeje nyene kuromantika kugira baromantikire abakobwa b'abantu cyane cyane abo bari mu bihugu byo hanze ugasanga we nta nakaza akora nka Dani je n'abantu mbona Dana begwa yambara neza mugati ndamubona ngo atoye ngo basi ngo agiye ngo kurondera canka ariko akora ikiyeza canka akakora iki mugaramba kumbe ni mzee wabatotoza nabagiza kendani jewe vraiment je simbeshe je sizona je murambona kuri rezo sociaux ngo ndiko bavuga guyubonganya igihugu biga bavuga sinzi bakitapa bakabishegu no cyo ndaciye bugufi nubwo atari je nishe bugufi ariko ndaciye bugufi ndubaha bo ndahanura yaba ari umukobwa we wese aje kumpanuza ati ubona gute cyara gatipe nakunze ariko mbona kamaze kunjya amahera kanaka ubona gute Dani yo ndanaguhanura Imana mubabari guys jewe ega ukuri ni kuvuga gusukuze kusanga umuntu akuze ngaha wewe agwanura ati tugende tunywe inzoga waronse nka desamit man tujene ngo muri night club bro ngo ya club iravumye no mwanya wo kujya ambiance bifatira umwanya iyubahe ambara donc soke hano heza bro n'Imana ifashe wifashije ukikontrola wenyene
kakina n'urya mudemu amaze imisa atembera kuri rezo social avuga ibintu by'ibishegu utamwegere basi ngo umuhanure na gato Jisia ya Piton Jisia n'umugenzi like naramuhanura turakunda guciringana hajya boro akorera yarakorera mu Rubirizi muri Rukundo bar bo hari umuntu usanga kenshi umuhanuye cumenga bijya bintu byo yahisemwo nivyo bibugize nyene wowe muhanuwe cumenga man ngo jimani ngo bana jendeka ijya niyo brand yiwanje man ahubwo cumenga warakubonye kuko amubwira ko jariuzi ndeka niyo brand yiwanje man ahubwo bana ari kindi je nza kure kuno musi mwijoro ahubwo uramuhanura akaza kubwira ati bana ari kindi esha natuse kanaka bana ahubwo cyo kintu kiraza kuduza views ahubwo kuramuhanura nico kintu rero cisha abantu kandi benshi abantu bava ruguru guys abantu bava ruguru bo muratuvuga nabi twege ngo abanyabujumbura naco bimarira sawa twege hari gihe tuvuga sibiranse kumva igire ambiance nta mugambi ariko we ntiyagiye hajya ngo aragututse ngo agiye gutuka kanaka ngo agiye gutuka ngo TV fulani ngo umushenzi kanaka gasanga abo babirirwa baji mu mpimba baguma babafata kumva kanaka bamufashe shaje bibuka yuko igihugu cyacu ati gifise abagitwaye nicitwaye ewe danurangure ngo abantu baruguru abantu rero reka narivuze abantu baruguru usanga akubonye wewe kuri rezo social baragukurikirana akiruguru kuvoma mu ya myonga abona kanaka abona tuvuga ati ibana kanaka Petit Dani ibana ndamukurikirana we akaja avuga ati je manutse nshaka umustar ndamera nkawe we yamanutse atekereje hariya sanga iwabo nka Jisia ni yamanutse sanga reka sanga Jisia iwabo ruguru yitwa Nayimana Yvette urumva inashitse ruguru inashitse mu gisagara ngo yita Jisia urumva akazina kibujumbura koresha umwanya aturuka he imwaro ni heza basha aturuka he gaje urumva ukasanga hari waba ahavuka ntavyo nzi usanga yitwa Marcus urumva mugashitsi bujumbura cyita ngo Cheval nawe nuko na Cheval n'umunyaruguru izina rya Cheval ndarizi ngira mbaye bubwibagire gusa ngona twenga gikirundi arivuge niki wabona niki mico yawe munashaka kumbuza kumenya izina ryiza gikirundi amazina yiwe yikirundi akiruguru atarazino asimuke bivuga ashandondere inbox atwenge mu banga oya ritubwire basi atwenge mu banga mvuga bati gikirundi ditangura basi simbandanye itwa ndi ndariyo ndi kubwayo ndiwo kubwayo ndi kumana musange inbox rero musange inbox abantu reba bakunda Cheval bamusange Petit Dani inbox kugira babwire iryo zina ego witwenge nimvukira mu kinama just Petit Dani n'umurundi navukiye mu kinama quartier Bumbako quartier nziza cyane Buhinyuza uracaba mu kinama je sinigeze nimuka mba mu kinama quartier Buhinyuza ni quartier nziza cyane ndiko ndabona mu iminsi n'abava hariya handi mwiratira muzamiri ware zahehe ubu ebana bose bako barakorokera mu Buhinyuza ndakewa Buhinyuza ni quartier nziza cyane ifise amahoro na urazi quartier tara ugataha nka saa 10 z'ijoro cyangwa ukavuga ati je nirazi agashusho kakafana kishira gatebe hajya nta muntu avuga ati babandi bibe ngo abantu biganza oya hano mwavuga ngo Kamenge niho sha uzoze kwa visita ndagutuye gusa umuntu wese ashaka kumva iyo quartier Buhinyuza ashaka kuhabona avuga ati je ikintu dedana mugiye nshaka kukimenya ndahabona ahantu nahantu heza nahantu vraiment utanga sanga api namuntu yo kwigenzako narakunze vraiment je sinzi gufekinga life guys mugabo Dani
uri umusitari wa mbere uva mu kinama ukiba mu kinama atamodoka ufise bwira abafana baguterere bro uraberewe n'imodoka ndakuvugiye ndagukoreye umuti urakoze cyane urakoze niyo musitari abanyakinama benshi bariyemera byatari usanga benshi bafise amamodoka kinama bariko barayiteza imbere niyo quartier ngira isigaye Bujumbura none ifise amamodoka menshi kandi y'abajene ariko Petit Dani mvukira of course amazina menshi muri no industry ndimvukira ego abanyakinama mwumvise yuko umuterera amabarabara ariho umuntu wese yumvise iryo ja rino mugura banza kwanza ubereka ati jewe mfise amahera ngana ukumbuza yakubwira ndo nk'iki kintu niyo bazoguterera none bo guterera muri vide none urabanza ubereka ati miriko nela ndogo ego umuntu wese afise mutima kandi Burundi ari abantu bafise amahera batashaka kuvyerekana turetse aba tuvuga ngo baba diaspora bajya niye bahariye kuko barafasha ariko hari abantu bari ngaha babaguza atunga benshi cyane gose umubonye utonabimuha ko ari we kamuga ati ya etage ni akanaka ngasiga kanaka twirigwana duhura twizere yuko rero Dani Imana izomuhezagira abo bafana bakamugurira imodoka ubu nyene Dani avuze ngo aharure kubishuga mami cyangwa abashuga mami ari bishuga mami usanga bivyibushe nabandi usanga basanzwe akakubivuga nabi ibishuga mami akakubivuga nabi nitushwana vuga ati abashuga mami apana ibi kubivuze ukamengo ni bibi urabibona ari bidemu usanga bivyibushe mani vy'ibishuga mami bisa amahera mugabe isa bien mugo usanga nkajewe arico vuba ari kimwe vuba nzogaragaza kingana uku nk'ico gikoresha turi kumwe ucubakana ntuzura guys vuba nzo ego ari umwe ngira ndamugaragaze nzoza kumutora kibuga c'indege ubu vuba simutabiona ahubwo kivuye avuye mu ndege kabisa guys jenzo wa video nzoha video muce mubona nzoba yashavuga ati none uzogaragaza kimwe ibindi nibizokumva jalo wagaragaje kimwe cyonyene erega cyangwa warabipanda ati we warabi byose biri ku murongo kimwe cyose gifise umwanya wacu urazi ngaha mu bisanzwe ni bya binakunda bukubwira iyo umuntu ukuri tubasha kuvuga ukuri twebwe je nashaka kubwiza ukuri ebana je ndafise umuntu kanaka nta kibazo gana je natwe tuba dufise akazi aya majoro n'amajoro tuyumvira amajama kadukamana muba mukeneye guhemba no kubera je ni romantique attention je ni romantique ndanakumvisha yuko icyo gihugu utarimwe si wawe raba abademo barago urumva ariko ugatahura ariko si wesco vraiment yonye n'uri umuntu avuga ati oh my god uno mwana urumva aramanuye maskini aramanuye biga bishuga mami cyangwa abashuga mami wambuje kuvuga ngo ibishuga mami mugari ibishuga mami guys tubahane guys tukwe kububaha umuntu wese azi yuko ari umunyamahanga ari mu mahanga ari mu mahanga ego ari umushuga mami oya mu diaspora ego mushuga mami si umuntu umushuga mami ni izina ariko diaspora arashaka kuba mu diaspora kandi akaba umushuga mami shuga mami ni izina ni izina niko mvuga umushuga mami kumenga baba bariya kumenga baba bavyibushe harashuga mami usanga nyine bavyibushe bafise imibiri ya bien muko muravugana hajya sometimes muko muravugana nko kuri call video bakabona umubiri wawe bavuga ati shano nakakana kazonshobora akagapeta ubengane gato mugaba kumva uri romantique ibagira kama kenga kwe nagira bashakanye n'umuji nyene iko na kifua amejaza mwili oya ega ushaka kuba ungana uku ariko ntushobore kakazi ko kuvoma
urumva kuko n'umuntu kugwana nurabona umuntu umupetsi muto kubera experience gusa ari fast kumva ngo umupetsi yakubise uruntu rw'urugabo kubera iki technique urumva twe nk'abantu dufise ububiri bumeze uko attention kugwana murabishobora ku buryo kubita n'ikitipe cy'ikigangi ebana ego ivyo rero vyo kuvuga ati muvyo kungaya iki niba birimo kuko uyu n'umubiri ikindi imwe we nacyo ububitse guys uyu n'umubiri amashuga mami mwarago jewe rero icyo kuvuga ati ebana bavuga ati hariyo bavuga ati bamara niki basumba niki n'abafana iki nanje ndiki urumva icyo kintu ego rero mbandi ujya mwanya mbandi ndi muri lavabo nyene urabona mu bushuwe ebana abashuga mamisha Dani ikibazo jewe fise ngira coba nk'icyanyuma iyaba Dani atari muri ibi bya industry by'umuziki ari umunyagihugu nyene yiberengaho yicaye nyene ubuzima bumeze fresh amahera ariho of course mwili upo mzuri lakini utari muri industry wari kuba wararongoye noneho je narongoye umenga waratevye guteba ni hangiro ry'umuntu burya umuntu wese bavuga ati biyu kora icuri kora icyo umaze kwiyumvira kwanza iyumvire kwanza mbere yo gukora ikintu ko nibigena navuze ati hari ibintu by'ubustare abantu b'abastare umva ngo jewe ndi stare usanga akoresheje ibyo nabujya ubustare ejo jangiye yagiye kwicuza ukaja kwicuza kumva ngo kubera ukagendana n'akana kameze ukuntu kumva benshi ndazi abaririmbyi benshi bari mu mimba amadose y'amaviolence none jewe hari ibintu je navuze ati sizo kwiteza ndofuma niromeka ku ibyo biboro nyene bya abantu ati rero bavuga ati je nimuze mu ndabire mumfashe kuvuga no kubaza ati urakomeye neza warabye cyane cyangwa nije bamviyore urumva kuko mu buzima iyo uri umuntu uyumvira ntuzokora ikintu ngo kubera ngo amasikise ibiki kora ikintu utazo kwicuza kumva ngo uri mu mimba kubera ngo akana ngo uri mu mimba kubera iki urumva ngo uri mu mimba kubera umushuga mami umviritse ari wowe nyene ego nta muntu isanganya irabaho ariko ahubwo wowe afungwa asanga n'uwo muntu ufungiwe ari waza kukugemura kila misi yose apana twana cha tugutererayo umviriza baca bamawi n'umwanya wo kuvuga ati ngo asamba umwana wawe nawe bagukunda ni musamba oya ahubwo baca bamubwira ati reka tumurungike mu Kayanza kugira ujya mwanya wo gusamba awubure santima z'umwana niziboneke ahubwo jewe no nabwira ati mze ahubwo uraraba neza rero vraiment icyo novuga abantu babajene iki numva sawa business ziri kwinshi kira muntu wese abafise ibanga giwe ry'ubuzima sanga iyo modoka ufise aho wayikuye ibiki sivyo ariko je ikintu cyugovuga ati cyo umuntu cyushaka kufakinga life abajene sanga ufakinga life ejo werekanye ngo magazine ufise bakaraba aho uba winjiye mu chambrete yawe mu ghetto ugasanga imboka zibiri gusa bagasanga ya muzi bakubonanye wambaye ijya ejo nayihari usanga nta musi n'umwe barahura ucafuye utagase kabisa nuko usanga umuntu ukanga no kwakira umushitsi wawe mu nzu kubera rero icyo kintu tukigwanye bro guca bugufi je ndabivugiye nga je navuze ati je nkunda bashuga mami aka kabiri mubona nabashuga mami ego sinzo faking a life aba diaspora mubahwe mani bampezagirire jeje nyene nzoba mvuga ati kuba ngo mbivugiye nga ndabigaragaje ngo nasuzugura iki singayitse
oya nacubaye abaririmbyi benshi babayeho sawa bakora imiziki ariko ego jesi nzoza ngaho ngo ntukane ngo nkabajya mwirirwa mushira mu mpimba kubera baza ngo branding ngo muziki bagatuka industry biki n'ibiki oya urumva cyenda umwana mwiza ndatekereje mfite ikibano kiza n'abantu je nawe nzoba nkenye je ndashaka gukena meme dimi nkagufasha nkaja inbox nkakubwira ati ebana muntu wanje je mize nabi ebana no munsi ebana ndaza kuburara none ngaho nyima oya cyenda hajya mamagare koresha umwanya mamagare radri promoter ngo bro musha dukore content ngo tumutuke mukombozi kwa kiya gikorwa yakoze arabararindi bamwe bataperforminze bahibimye umwanya ukajya mukombozi wa Kirofa mukombozi ubwo si ubusani yubahe kora akazi kawe umuntu wese ibikorwa byawe barabibona mugiye atamwanya nturagera nivyo barakubona Imana twese umubosi umwe umubosi wacu numwe umubosi wacu twese ni Imana yo mwijuru presque Imana turabakozi biwe Imana ni umubosi wacu nimba no munsi yavuze ati agashahara kuno munsi kanda guys Alvin Smith abayashikiye nivyo nimba yose nire uyambara ni Imana iba yabishatse kuyambara nivyo rero dusenge tureke ibintu byo kwijajara je nikiyede ndagikora bro iyo ukironsa uragikora ndagikora cy'abantu tubana mu ikota niyo mpamvu jewe umuntu turi kumwe umuntu wese nk'ubu tuvuga turi umushitsi cyo kundaba bara ebana uranasesemwa avuga ati none wewe kumva isawa Dani umuntu akuze imodoka niho rengana mu bosi cyangwa umutipe ari mu modoka utumva soneri isawa ni sawa eshima ikibano cyiza tubana neza n'abantu bose twege gufekinga life bro baho nkuko bishaka nivyo baho kandi Imana izoguha umwanya wawe nturagera sivyo bajya ubona ngo birigwa bajya hanze ni umwanya wabo twese umubosi wacu ninde ni Imana yo mwijuru Imana ni zibati ngo yagutereranije cyo gukora ibintu utokora ntabwo usanga bijya navuze ukicuza ego murakoze cyane murakoze cyane kandi Daniel no musi kiganiro cyari kiryoshe cyane ona yuko ikiganiro cyari kiryoshe pe wavuze n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye nabivuze jambo ryiza yo kwigisha abantu kugira ngo bakunde Imana baniyubahe wavuze neza ndibaza yuko abantu bashoye kuryoherwa reka rero ndagushimire cyane ndakubwire karibu kandi kaze turanagukene kandi muri studio yacu vuba Roxy recording turayifise ya bien sana guys vuba kandi abashimire kwanza amavuba munyitege Dani ko Dani wa kera munsi si Dani wo azoza hindutse of course apana ni muri sama nakwasama nakwasama rero n'umuntu wese azi yuko ari mu mahanga umuntu wese ari mu kazi kiwe mu buzi bwinshi bitandukanye ukora ikiyede udandaza amagi ukora iki kora cyane ebana cyane gose uzora umusara urabona muze kuraba iki kiganiro mu byo navuze hakaba harimo kimwe bavuze ati je ikintu je ndagishigikiye shiraho commentaire haje ndibaza yuko aba commentaire bazakwashirako mwino sami heze bivanye n'icyo wumvise navuze nimba cyakwigishije nimba cyagukozeko zombwira je ikintu je nguma ndagikurikiza voilà ama mu mwaka dutanguye uzombwira ati burya mwana so muziki gusa nibindi aranereko yo natwigishije ijambo ry'Imana
iyo natwigisha yanyigisha ijambo ry'Imana reka ndagushimira cyane reka nshimire abakunzi ba Rox TV nizere yuko mwagiwe na kino kiganiro turakina amakomantere yanyu kugira ngo dushobore kumenya byinshi arico duhindura canke arico twongera ko kugira ngo dushobore kubaha ibintu iminsi yose vyama bibaneze reka renda bashimire ndababwiye yuko amahoro y'Imana abane namwe ibiganiro byinshi biriho turafise studio recording nziza cyane tubahe nikaze murano yuko Petit Dani yaraberewe cyane yambaye n'impuzu nziza cyane abaririmbyi bacu bariko barabigira neza na Dani n'umuririmbyi wa kera mugabo abandanyamira neza cyane Dani reka ndagushimira ya murakoze cyane gose murakoze ndanabashimiye cyane gose kubona today mwanyumviye ko kugira ngo dufashanye mu kumenya ibindi n'ibindi ibi na biriya vuba nzogaruka karibu gose yego ngira ndabaye igikorwa gishasha dufise ibikorwa byinshi cyane gose guys support mungere mu supporting ku muntu wese afise umutima azi yuko ahari no munsi canke mu vyarimwo ari hajya kugira nawe afasha abandi canke uko nawe yafashijwe yego murakoze cyane merci sana kabisa murakoze cyane Imana ibahezagire mubandanye mudukurikirana muri benshi naho ubutaha ciao ciao